bohera kwe kaburimbi hama gaca basasa amapave kugira ibarabara rigomere isukuye. Hariya hasa neza hadasa neza urumva ntiribereye. Ushitse mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura vyegereye amabarabara makuru harashashemwe amabuye ibyo bita pavage mu rurimi rw'ifaransa kuko biri mu itegeko nshikiranganje ryo guhera mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ariko rero ayo mabarabara makuru yegereye ibyo bibanza asa nabi. Hakarorero ku kigo ca Patiri cyo kuri Petit Seminaire harashashemwe amabuye, ariko ibarabara rya Bujumbura Rumonge hambavu y'ibinogo hari n'uruhande ni kaburimbo ryafuditse burundu. Bamwe mu bahaca bakagira amakenga ko higihe hazosanurwa ibarabara rikuru bidushobora kugira ico vyononye kuri ivyo bibanza byasashwemo amabuye. Ku bwabo ivyo bibanza byari gusaswamwo amabuye habandwe gusanurwa ayo mabarabara makuru. Rero kwinde yibona neza ubona ko hagiye bahagize neza mugura abona ko ngahe kaburimbi naryo ritameze neza. Inkungugu ni nyinshi nawe urabibona. Gusa barabara rikuru risa nabi rimeze nabi rimwe ibinogo bohera ku ikaburimbi bakabanza bagashiraho ikaburimbi ngaha kuri ritave ngaha amagaca bagira amapave. Wegereye imbere gato kuri iryo barabara nyene rya Bujumbura Rumonge gushika kuri duga aho bita ku mayira abiri muri zone Kanyosha henshi hasanzwe hagizwe n'inzu z'idandarizo. Nta bindi bibanza vyegereye iryo barabara byashashwemwe amabuye. Mu itegeko nshikiranganje rigenga isuku n'isukura mu ngingo yaryo ya 6 hakaba hategekanijwe ihadabu riri hagati y'300 n'500 kuri uwo wese aduca kubiri no gushira mu ngiro n'ibijanye no gusasa amabuye mu kibanza abamwo canke akoreramwo cegereye ibarabara rikuru. Isanganiro.